bishikiriye umupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni ya Sente niyo nkuru ndetse n'ibibaye kuri General Bunyoni ubwiwe kw'ibohero rikuru rya Gitega na Kamaramaza niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Bino mwatiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru tuza kugaruka ahanini ku bihejeje gushikira Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'umupfasoni we mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho kandi bivugwa yuko zimwe mu mpuzo za General Bunyoni zaturiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ibintu bibandanya kuba ku muryango wa General Bunyoni iyo umugemuriye mw'ibohero Gitega biratangaje. Twaheruka kubageza ko inkuru y'imfura ya Bunyoni yasabwe gukura impuzu zose kugira yemererwe kuja kuraba se. Ni mu gihe umukenyezi wa Bunyoni nawe yahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yaragemuriye umugabo we nk'uko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Inyuma y'uko umwaka inyubakwa ziwe yahora akotesha kugira ngo umuryango wiwe ubeho, ivyo vyose amahera avayo akazoja arajanwa kuri konti ya Parquet General de la République. Ubu rero ibintu vyakomeye. Ivyabaye tugiye kubageza ko ivyabaye ku mupfasoni wa Bunyoni aho nawe yahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yaragemuriye umugabo wiwe, hambavu y'ivyabaye ku mukobwa wiwe mukuru ari we Yasente Murantunge. Uti ntimushobora gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje mudakaravye. Reka dutangurire kuri ibi. Umupfasoni Yasente niyo nkuru yaragemuriye umugabo wiwe nk'uko bisanzwe, baramusaka bakoresheje cuma, aho nta ngorane irimwo. Ingorane zadutse hageze gusaka ibipfungurwa azanye. Umupolisi yashatse gukora muri izo mfungurwa, Yasente niyo nkuru aramurahira ko adashobora kubikoramwo adakaravye. Utigenda ubanze ukarabe ubone kuza gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje. Nagashavu kenshi umupolisi nawe ati genda uzana b'inzobe nkawe abari bo bazohora bagusaka. Umupolisi acaraja kwitwara kubamukurira ngo aranse ko ndamusaka, abandi bati mwihoze. Nuko haraca umwanya Yasente niyo nkuru aratinda araje kubaza ati mbega uyu munsi sinza kubona uwo naje kuraba. Niho bamuha umupolisi muto mu mapete, araheza arakaraba abona gusaka za mfungurwa za Bunyoni. Yasente niyo nkuru arinjira aragemurira umugabo wiwe. Impuzu yambaye n'umugabo wanje mushaka muyijane hehe? Iki ni ikibazo kigira kabiri. Hageze ko Yasente niyo nkuru asohoka, abapolisi barasubiriye baramusaka. Mu vyo yarasubije inyuma harimwo umwambaro wa General Bunyoni, umwambaro w'abanyororo benshi bita condamné. Ni wa mwambaro usa n'urwatsi rubisi. Impari ziba zirasubiriye kwaduka. Abapolisi bati izi mpuzu uzijanye hehe? Uwundi abanza aranuma hama arabwira ko uwo mwambaro wabaye muto agiye kuwusubirishamwo. Abapolisi baramurahira ko adashobora gusohokana umwambaro w'umunyororo, bati nk'ubu yotumwa ko na sentare yogenda yambaye iki? Yogwara ho yoja kwivuza yambaye iki? Impuzu barazimwatse, uruhagarara ruraduka mw'ibohero rikuru rya Gitega, abanyororo isinzi barahurura. Induru ija hejuru kugeza aho umuyobozi w'ibohero aza kuraba ivyo ari vyo. Yasente niyo nkuru agira ati reka basi ndazisubizeyo, baramwangira ngo bazomenya bonyene ingene bazimuha. Yasente ati impuzu yambaye n'umugabo wanje mushaka kuyijana hehe? Urwamo rwabaye rwinshi mw'ibohero rikuru rya Gitega. Niho Yasente yagira ati nimba mudashobora kwemera ko tuzimushira mukaba muteme ko ndazijana, nimuzane ikibiriti tuziturire mva ngaha zibaye umunyota. Vyahavuye bigenda gutyo nyene, impuzu barazituriye zirasha zirahera. Yasente niyo nkuru abona gutaha, abari ngaho bose basigaye bajumarariwe babonye ivyari bihejeje kuba. Bamwe bati ese coba ari ikibazo ca yamangetengete yama agaruka mu rubanza rwa Bunyoni? Tubajije bamwe mu bapolisi bari ngaho ico ivyo bintu vyavuye ko, batubwiye ko biketse ko umupfumu yo bari yatumye ko bamushira impuzu Bunyoni yaburaniyemwo. Ku ruhande rw'abegereye umuryango wa Bunyoni nabo bakavuga ko bagize amakenga babonye abapolisi bashaka kugumana impuzu yambawe na Bunyoni kandi ntibashake ko isubizwa kwa Bunyoni. Nabo nyene biketse ko ngishobora kujanwa mu bapfumu. Abapfumu amangetengeti, ibi ni ibibazo bibandanya kwiganza muri dosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni.
Ndabibutse ko icaha gikomeye gipfunze Bunyoni ari uko yoba baragaragaje kwica Perezida Ndayishimiye abanje kugura umupfumu wo mu Ruyigi yitwa Emmanuel Ntikazohera. Uyu nawe akaba yivugira ko yari asanzwe yarakoranye na Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu kandi yoba ari n'umwe mu biyemereye kwica Perezida yoba ari we ngo yemeye kwica Perezida Ndayishimiye mu kumuha umuti utariho, abanje kumubesha ko ubuzima bwe bubangamiwe. Uyu mupfumu kandi anemera ko yagize uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Naho parike ifise amajwi y'ivyo bintu ntiyigeze ikurikirana Emmanuel Ntikazohera. Bunyoni yagirijwe ko yahaye amahera uwo mupfumu anamugurira ipikipiki kugira amwicire Varisito Ndayishimiye. Ibi bikaza bigaruka kandi ngo kuri vya bikorane bamwe barimwo mu ntara ya Mwaro. Uyu munsi muri komine Nyabihanga Imwaro huguruye igikorane cy'umuryango wa Perezida Ndayishimiye w'ingina imyaka 4 amaze ku butegetsi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu bikorane nk'ivyo Perezida Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nibo barabigisha bakuru babwira abarundi ubushobozi bw'Imana n'ivyo yabayishuriye bidasanzwe. Mu bikorane nk'ivyo twahoze tubona kandi Ndayishimiye apfukama Bunyoni akamusengera. Ese ngo yoba ari inkinamico? Ese ivyo bavuga vyoba biva mu mangetengeti? Boba bayaga Imana ku murango ariko mwijoro bagahimbaza umupfumu? Ngico bikora Imana tuzi irangwa n'urukundo. Birababaje kumva ko hari umuntu agenda gushira iminwe mu mfungurwa z'undi mugabo. Ko mbona ivyo abadede bitamenyerwa, Ndayishimiye nawe niyapfungwa yoba yiteguriye gupfungura ivyo abapolisi bakozemwo. Iki ni ikibazo kigenda kibazwa na benshi cyane baravye ivyo umuryango yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaragwanye ku rugamba rwa CNDD-FDD ndetse aza no mu bagenerali batandatu bari bakomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD harimwo Adolphe Nshimiyimana, Nkurunziza, Varisito Ndayishimiye, hakazamwo Bunyoni, hakazamwo Sirasi Ntigurirwa ndetse n'abandi. Alain Guillaume Bunyoni bati iyi niyo nyiturano abasendede-FDD batanga ngo gusa abandi bategetse barabikuyemwo icigwa gikomeye cyane kuko nihagira uwo bishikira nawe azohura n'akaga gakomeye. Ni mugihe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza kubiriko biravugwa. Ikiringo c'imyaka 4 iheze Perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi ngo caranzwe n'iduga ry'ibiciro n'amakore hamwe n'ibura ry'ibintu vyankenerwa ivyashize mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu, aho ni mu gihe uwo uramutswe igihugu yarijeje abarundi ko umunwa wose uzoronka ico ufungura umufuko wose nawo ukagira amafaranga. Ibi bitangazwa n'umukuru w'umugambwe Kodebu abona ko ibisata nka vyose vyasubiye inyuma, akavuga cyane cyane kugarura urubuga rwa politiki hamwe no kuburagiza abamenyesha makuru. Bamwe mu bumvise ivyashikirijwe n'uburamutswe umugambwe Kodebu bashikiriza ko intwaro ya CNDD-FDD ngo yokinjura kuko ivyo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu vyayitaye ku amazi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kandi nkuko twabagajeje ko yashikiriye ubutegetsi ku igenekerezo ya 18 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020, ibintu bikenye mu gihugu atari ku rugero bigeze ko uyu munsi. Izo ari mu mwihwezo w'ishiramwe Rukome ryishinzwe kugwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ryashize habona uyu munsi haheze imyaka 4 Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi. Ni mu gihe uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yatanze umwizero ko agiye kubateza imbere. Ishirahamwe Orukome rifatiye kukungena amafaranga y'amarundi aguma atakaza agaciro mu kuvunjwa ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ngo ribona ko abarundi bariko barasubira inyuma cyane. Ishirahamwe Rukome rishikiriza kandi ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi atanga umwizero mu gukoresha amajambo aryohera amatwi. Ati leta yiwe ni leta mvyeyi, ni leta nkozi, umunwa wose ugiye kuronka ico ufungura nayo umufuko wose uronke amafaranga. Nkuko vyibutswa n'ishiramwe Rukome haheze imyaka 4 Uburundi burongowe na Varisito Ndayishimiye, naho Varisito Ndayishimiye yashikirije amajambo atanga umwizero agishikira ubutegetsi. Amafaranga y'Uburundi ngo yagiye atakaza agaciro mu kuvunjwa ku isoko ya leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 dolari rimwe ryavunjwa amarundi angana hafi n'ibihumbi 2. Kuri iryo soko nyene idolari rivunjwa amarundi hafi ibihumbi 3 ku isoko ibangabanganwe n'iya leta bita marché noir.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri idolari ryavunjwa amadolari ari hagati y'ibihumbi 2,800. Uyu munsi rero mu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo mu kwezi kwa gatandatu idolari rimwe rivunjwa amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi 6. Ishirahamwe Rukome rikabona ko itakaza agaciro ku rugero runini cyane ry'ifaranga ry'u Burundi ririko risubiza inyuma cyane ubuzima bw'ababa mu Burundi. Byose ko abarundi batari bake harimwo bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bamwe basemera bati Vayesu Ndayishimiye arabesha abarundi n'amakungu, ivyo avuga sivyo akora. Ni mu gihe kandi abarundi bose bahamagarirwa n'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire kuva hasi ngo bakazimya umuriro wakijwe n'akagwi k'abategetsi bo mu ntwaro ya Vayesu Ndayishimiye. Ku ntwaro ya Vayesu Ndayishimiye ngo abarundi barangwa n'amarira, amaganya, inzara n'ubukene bizura inzara. N'umwihwezo wa MAP Burundi buhire wasanze Vayesu Ndayishimiye, Gerase Ndabirabe n'abandi bategetsi badasiba gushinyaguriza abarundi mu kuvuga ko bahiriwe, batunze, babayeho neza muri kino gihe ibitari bwaboneke kuva Uburundi bubaho. Nginzu rero yitwa Uburundi akubwa k'abategetsi karayituriye, ubu uwo muriro ushitse ku gasongero, inganda zigiye gutikira. Ngo abarundi basabwa kuzimya uwo muriro nk'uko bivugwa na MAP Burundi. N'ibindi vyinshi biriko biravuna cyane birabana n'ivyabaye ku munsi wa gatanu, ubwo umutambukanyi yahoze ari umushikiranganje wa mbere ya Senti niyo nkuru yaragiye gusura umugabo wiwe Arengeme Bunyoni, bakamusaba gusakisha imfungurwa ziwe. Intoke z'umwe mu bapolisi baringa n'imyambaro y'umugabo wiwe igaturirwa. Ivyo vyose tuzobigaruka ku munsi w'ejo kuko hari nandi makuru ajije kudushikira ubwo twari ko turategura iyi nkuru, gusa yo tukazoyabashikiriza ku munsi w'ejo. Ni mu gihe kandi leta ya Amerika ivuga ko irikire kurikiranira hagufi umubano udasanzwe uri hagati ya Perezida Putin hamwe na Kim Jong. Amerika ngibona guhuza kw'ibi bihugu bibiri bishobora kubangamira umutekano wabo, na burya bivugwa ko Kim Jong na Putin bose bemeye guhanahana ibigwanisho kirimbuzi byo kwivuna umwansi. Bamwe bati uravye uko ibintu vyifashe ntambara gatatu y'isi yose ishobora kuvyuka. Ku bw'ivyo bakibaza vy'ukuri woyitsinda, na burya ivyo bihugu vyompi bifise ibigwanisho ruhonyanganda. Ngaho rero amakuru ragizwe ko muri kano kanya mufyonde subscribe canke sabone namutari mwafyonda ko kugira ngo mutoje mucikanwe nadushikiriza, musangize kandi n'amakuru bagenzanya aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.